sinzopfa. Wa uri gukora ikigwa? Nikeka kubera cya cumba nakubwira tuzoza turadepoza ngabo twakoreye. Wakaba witanye bigati. Akagira gwana kushoboye. Nije ndamuzanye siwe yanzanye. Uko nukuri. Na umvirize ngo rufunda kugira. Uyu nuko mwicirwa kumbabura y'amakara. Uyu rero ndishaka mama. Muri umugenzi wiwe ariko utamubaye hafi. Bazo, izuru ndarikataje nabo. Yaruta. Ko wicaye aho no. Adasomye ja. Haba. Karebe kicira cyo turaganira sivyo? Yego. Shakijwe pe. Kari handi wanuka. Ikashaka sinebwa mishisha. Mumbari. Ariko urabona ko ibani dukura. Kandi twitaye Cane. none uri gusoma hehe? Gusoma ahantu ngabo ntashobora neza. Nakubona gute? Yohana igice ca gatatu ikigabane ca gatatu umurongo wa 16. None wantawe. Sineza kwezi Mbere ariko natahuritse. oya cyane ndiko ndumva Amajambo ari muri Bibiliya yose aratahuritse. amazi Wavuze- 16. Wavuze 16. Eh Nihe. ani Avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. rero ikintu atahuwe n'ubugingo budashira je umuntu ntabona neza Ubugingo budashira. Uhabwa ubugingo budashira basi ubugingo budahera. Basi uguma bubandanya ubuzima budahera uguma bubandanya. Siga ngo urukundo Kristo yadukunze rwa urukundo rurengeye cyane. Urukundo basi rusumba ibindi bintu byose. Kuko yaremeye kuza aradupfira ibyo byaha byose wagenderamwe aremera arabambwa arapfa kugira ngo wowe n'umunsi ube ufise ubwo buzima. Rero ukubona waramwakiriye warose ubugingo budahera ubuzima budahera waraburonse ukora waremeye guhitamwo waremeye gukizwa urava muri bya bindi nakubwira. Aha rero uno buzima waraburonse kandi ubwo rukundo Kristo nibwo yadukunze. ahubwo ubuzima buri muri jewe Buri muri wewe kuko waremeye guhitamwo bavuga ngo umwizera wese ntazapfe rubi. ubupfu none sinzopfa sinzopfa rero nzoguma ndiyo nzoguma ndiyo Oya umvirize ngo rufunda kugira basi tuzopfa mu buryo bw'umubiri mugabo hari ubundi buzima tuba tugiyemo kuba ubu buzima nyene budahera. Ubwo rufu nico gusigura tuzopfa mu buryo bw'umubiri mugabo mu buryo butagaragara tuzobandanya. Yego. urumva tuzopfa muri uno mubiri nkuko bivuze hama mugabo hari n'ubundi rupfu hamwe n'ubundi buzima inyuma Ubuzima buzobandanya bavuga ngo ubugingo budashira. aha rero jewe nzobaho nirimwe bavuga ngo ijuru Ashiryo. ndaryohewe usigaye gusa amahoro Yego. usigaye ndyama nkaruhuka Yego. umva narahindutse umengo Ubu nyene kirotana bya bintu. ibintu binigasha Ujya barahatswe gusa Imana yadukunda nubwo rukundo yari katubwiye. Imana yadukunda kuko nkajye yikurekera amabijya nyene.
ubu sinzi ukiriho Nje bituma nabona umeze neza we uryohewe nanje. nta gasoni kubera imana Hewe ubwiye ko bagenzi bro. Numva se ngunda abantu basenga. yego urumva abantu basenga bibera mu mahoro umunezero uva kuri Kristo Yesu gusa Kandi icuze umwanya natakaje. Ariko nta kibazo nazi bizogenda neza ukomeze kumusengera sha. Bajya muri ino nzu hari ibintu by'ibibazo. Mugabo nta na kimwe. Imana nizeye ibyo bikora. ndazi byose bizohera Ngira ngende. ngene ukayikurikira zose Imana izobyikorera Hewe ngira ngende. Naje kuraba meme. yego Ngende kuraba meme. Ameze simena ameze neza ngo urabona ko afise ngira ngende tutosubira. asha nta kibazo turaganira ko turi kumwe Cyane. kandi ndaryohewe cyane Yego frere. iyo nzira wemeye guhitamo abo bana nisoma Yego frere. yego Kanirukanga ngende kumuraba. yego naje manje mu kazi kanje Yego. turasubira Shikweli mugabo nyene. Maze imisi mbabaye wangu. Ibyo ngaho mwe ntibizi. Gusa nari narakijijwe nyene ndahindura narumara none. Warakijije kubera amasiresi amasiresi yako ibikura amasiresi ibyo gukizwa nabyo kiyo wigira nkaho umenga wari bimenyereye iti rero bimeze gute ngaha muhiri wanyu ibyo bintu byatumye ngo ukizwa none ukijijwe none ukijijwe niyo solution ni iyo uca nkaho uca wisinzirira umubiri uca umererwa neza aha rero niho sese zica zihera ibyo nabyo byo gukizwa ndaguhenze gusa ndari ba mama baguhenze bakubwira amato kandi agakozi kiwana numvise ako karakijijwe Bari karakijijwe kandi sana kandi nivyo ege byo bakizwa biraba. Ngafise ibibazo byinshi muhira kwe. ufite ibibazo byinshi Sana. baraguhenda ngo gukizwa gusa cyese nataye neza ibyo bibazo bifise ngaho Cyari mani banga katubyihoze twazoe. Isi turimo kwe siraryoshe ibintu wangu nta buzima buri kira uzazana ubundi buzima bwira nubwo ko stress zihera stress bandanya ni nyinshi ndafise n'izindi ngaho byo hanze baragenda ngo rwaye amaso ni byose nawe nyine ndabona ko hari mu ndabona ko hari ibintu nyine cyane nyine biri mu mafu bari stress atarinze nta mwanya mpamvu y'amamata amandi kutabona mbere wawe gusa mero ni byo hanze Leo mani ni yari guca mahera. uzacimusangayo ahubwo ni bya mbere njyewe nuca ndamusangayo nkaje kwibera nkaje kwibera ni muri kana Roma fasha twibagira amasiresi twese ngaho ibibazo turabifise mugabo ibi ni wo muti imbaraga zica watsi yaramuteye kandi yaratwefye yarahunze shaka ni wangi urazi yarima kandi yarakijije sibyo uravuga hari bamuranga nene yavye umwana wiwe umwe se wahungu mumetse umwana wahungu mumetse rero ufunga ubanza gucika mushira mu kashe kubyara umwana
Kwikimana je byo ubuyonga byo kuba ubuyonga era gutera ni sawa babaruzi mazo yendeshe ndikura kwa bazita kwereka ikintu akanyengesha amanyanga babarira era no kwikimana uze guhereka ibintu mbonye wowe ukoze nyarukaho ibintu mbonye je ndagahomera buri mwasi ngashobora no kubivuga we ingufyira cyangwa kurarazirana ingo shawuda babarira era babarira utsura ibintu je mbonye wowe ukoze urabona abanyanga hira ngo babiriye tumwe wonyine era kufatse uko none wewe kugora sha nishire babarira era unyaruke basi era kusigaye ugara era tugende urabe ivyisi Manyanga jeni mera n'umunyeke nyaruka tugende bana ndabihevye ndisubira inyuma usanga birakufikia kamara mukuri kurazana ibintu mbonye iriko ndabavuga ngo ntabyo Nosa nkugiye kumbwira indoto arose ndagutabira waje no indoto manzo yindire gusa no nkabona ibintu mbonye ngira nteko ndarota n'ubundi rwose mbona nkahari ikintu ne ivyo kuranyere ngo tugenda wacimera ko ari wabibonye hamwe ibintu mbonye nawe nibwo wasindota mpafasanga ariko ndarota wowe wapi kwe nyaruka tugende ntuginone ntugunyereke ese ko kandi tumumenyereke oya amfite umusanze no mti wa stress ko ndarota cyane Kaje nivyo nibaje kuri ina jona shaka ndabikunda badi mu ndoto naje hemwe subira ibi nibiki subira Tenda nginduru. ibi nibiki subira nikibiriti kwe Zashitse. ikibiriti akiza subira oya vya masiko ndavyumva ko ndabitahura umuntu yakira Kristo Yesu muri baryari Kugira abantu babaze batekereza. Mani we turavuga. none iki kintu kiri mu ndacanyu cyane Jewe reka ngende ndazabugaruka basi. Cyangwa ntacyo turavugana ku phone. manyana Nawe nibiki. Hani mpamvu dufise no musura yize. mbabura we Bro, ndi ndazifise. subira Turavugana. subira nibiki subira Jewe bwashitse. ko ndarota cyane oya vya masiko ndashobora kuvyumva ivyo bintu ndashobora kuvyumva subi nikibiriti kweli era jewe ninayivuze uyu nubwo mwicirika kumbabura y'amakara niyo fahindutse uyu nubwo mujana muri ukamuta hagati muri Tanganyika ukadumbure dumburi akamanza akanywa amazi Aranga uravuga nabi. niyo fakijijwe Kandi uravuga. gusa urumviza we muhanura si umukobwa mugenza we muhanura nabipfutse ntazokizwa uyu Manya. subira byasubiye subira oya byumva ndiko ndabitahura Zashitse. Rero ni mugenzi wanje we yabinzanye. subira ukijijwe ubirinda abagenzi babi mbona gusaba hamwe na bamwe bakera bahariya si byiza gusaba n'abantu batarakiza batarakira umwami Yesu muri bo ibi byose nibatumye ubinwa subira warakijijwe hari tudasubiramwo tusi warahevye Narimba bane nafashe stress. subira wasubire byukuri kumwe inzoga kandi usubiye hahandi nyene subira Narimba mfise stress abishe birashika. oya byama Uwo mugenzi wanje yaciye azacarabiye. abagenzi babi uri kubirinda no kurondera abagenzi bakijijwe barahari Okay. niyo mpamvu utarukiyemereze kuba muganga tuganire ku ijambo ry'Imana wari usigaye ganira na babandi bakera bamwe basara bagirane niyo usigaye ugendana si byiza rondera abagenzi bakijijwe kugira ngo mugendane nabo reka n'ubundi nivyo reka nta kuntu wari gusubira usubiye kuri ivyo wahoramwo ukabisubiramo kandi nta mahoro woronka uyaronka gute subira urambabaje cane ariko imbere y'Imana ushaka gusaba imbabazi birakunda usaba imbabazi Imana yakubabarira hama ukabandanya urugendo hama wondera abagenzi beza hari abamama beza bakijijwe n'abakobwa beza bakijijwe umugenzi mubi agukwegera mu kaga agusubiza hahandi nyene subira urambabaje cane ariko nizera neza ko Imana yakubabarira usubire ugaruke kandi usubire ugaruke mu mwami Yesu yashobora kubabarira kandi usaba imbabazi zo kujana ukamusenge usaba imbabazi Imana yakubabarira ego sawa genda ujya kuruhuka Weho ni hatari urazi ko ari ukukwigira urazi ko bitakoroheye mu bukebu ariko mbona wongeye kuba inkumi n'isoko nazongeye kuba gakuma ahubwo mu minsi
ndabona baradushore. Ni mwebwe pasito. Mahoro cyane. Mahoro, muraho neza. Mpore kwe, namwe muragumye ngaha. Meze neza ndashimye. Cyenda kubona musa neza. Natantire ni sawa. Niho bari ngaha mu rupangu. Yego niho bari gusa bosi ihari arisubira. Twari dukeneye subira nyene sha. Niho twari dushaka. Subira niwe mwari mushaka. Cyane. Nibaza ko ubona impinduka kuva igihe mviriye ngaha. N'amahoro meshe umukozera. Buriya jewe narahezagiwe. Amen amen. Mami kuheza. Ndabibona pe ko twongeye kugaruka nicyo gituma nize sikariye mbona ziduga tangora. Yo, urabona ukuntu usigaye ufite neza. Unakayobe tugarutse. Uranzigane nahisa nabi wewe. Vraiment. Mugakiza byose biruzi. Nico gituma dutegereza gutera intege subira. Sinifuza ko hari umuntu yuswa mu bintu nakoze. Ati nahisa nabi wewe. Ati nari mbabara. Urazi ko subira nawe nyene yari umugenzi wawe. Nubwo mwemeye kumba hafi. Ariko si bose. Mugabo ushaka ikinezera nuko subira kakijije kandi vraiment uri kuraraba. Urabona ko hariho ushanje mani. Ndabyibushe. Sha, ni byiza pe. None ese ni mwiza. Byara biratuma umuntu asaza. Ukuma wiyibura mu nkome zisha. Muri Kristo Yesu byose byiza. Muzoronka inkwano nyinshi. Cyane. Karibu. Amen. Haleluya. Namahoro. Namahoro cyane. Amen amen. Amen. Ndabona ubuguma muri bibiri y'ibintu bisawa. Kure. Urakoze cyane. Nikoze cyane twarahebanyisha. Kibesho karakomeye me. Karakomesha kari gutangura ku ishuri. Wow. Karibu gasabira. Udusigaye dufise mu mubeshi. Yaryoshe ari Yose rero vraiment. Shabira ryoshe mugabo. ntivyoroshe. Oya ntivyoroshe. Ariko mami iragondanye n'idufasha. Sikinisha hano ko nakijije kamere. Yego vraiment. Kandi ubwo ntibiba vyoroshe. Sibona igihe bateruka. Kamere ndazi ko mwara bagenzi. Cyane newe. Igihe tuvugana vraiment. Nari mfite umutwaro wa mushikanzi rero ndiko ndamara kamere murabona amatama n'isanga Basigaye tutagase. akayewe Kasha. Ubu dufite freshe zo muri Yesu. Izikinyibutse nahise ko nibagiye amahera gucuruza mu kibanza. Rwanda kinduhishije shaka bakirira. Bazi ntambara twatangu. Nakiriza rangi two turakombata. Hano tugeze ni heza. Mugabo ndageza nanigwa. Hari ibintu bibera ngaha muri Londres. Ubona ko hari n'ikintu nahishije. Baza twaciye muri byinshi. Byinshi ariko ndafite ikintu. Niyo ndababwira. Nari muzi yuko Sawa, arasabashitse. Exactly, kandi sawa. Ego kutabazimana. Aho tuganira nyine cyangwa Umuntu ari maze pastor niwe ababwira kandi guhezagire cyane. twese mutaha. Yako musa n'umushika. Asa cyane. Ne kutabazimana. nabengana nawe kushasanga bagiye Turabazimana. Jewe ke nanje ngomba ngende muri mission gushira kurango. no musinye bene no musi wapfutse Ahubwo rero tuzoturabwira aze badusengera izogende. ngo wavuga cyangwa tugenje mu konti Rero ngomba ngende kurarayo kuri airport. Kugira icyo nzozindura ngende ntizosi. zonza niri saha mishanete Sawa, nari yose je nayo. oyindi Nta kibazo. sawa Zabwe rero mugire byiza mubandaye mubo hafi. Asa mwebwe. Ubu n'umwana wanjye nkunda cyane rwose Nawe urugendo. kandi bari bahezagire cyane. Yego, ubundi gusenga aho twaba dusenga iminsi yose. abazibane rero Oya reka tugende. Tugomba tujye gusabira ishuri ejo kundi kandi amasaha karagenda gucura bigenda tugende. Reka ndabagire inkuru rero basha. Tugende. Kadusha nagiye numva agiye guhamagara ngashaka ngo papa. Yavuze ngo papa. Akazokoreka kuri papa wiwe. Kwanje kabona yashaka. Zora mu masengesho yavuze ko kirere. Kandi bikuramenyera we nibaza ko ushobora gufata Cyane. Imana komere. Biramenyereye. Ubu ijambo ndarinda. Ntarafashe. Ahubwo tuzomubwira amarene wa beshi. Ni wamwakira mu rusengero. Ewe kuri rero.
isaha no kuyubahiriza ahubwo rero shinanga sawa turabandanya mwami Yesu akuze Ego, tunabashikanye kure. Bashaka gupanga impuzu bagafite urugendo. okay Sawa, Imana bahezagira. amen amen kandi Imana ishimwe cyane mama yanyemereye kugira minyakare yawe Wow. Ndamukize mama wawe, ndamukize beshu. Nakumbuye cyane. utarabashara kukumbuye mama beshu ndaruka tugende Biskuti yeme azobiza nejo. cyane Sawa. Uraushije. Subira. No. Ngira twa tuntu twukuwe. Na. Yeah. Yo, nasuzi. Jiriko. Yeah. Mira, tugira. gashaje nahashitse yego nagumye kugenda kurondera kuri telefone ndakubura yego niho ndi rero rabunyaruke sawa sawa ndakurindirije merci Imana ishimwe yo turasuye kubonana kureba ndabona urarushe ko twicare ngaha turaye ndanarushe ntiworaba none wagize accident byagenze gute reka n'ubu ndende urarushe vraiment wicare icara mama tuganire hewe amakuru yaka ni myinshi kuri simi twahora tuvugana ku telefone gusa nkifuza kukubona kazi nanje mana yanjye urarushe umenye n'umuhungu uboneka nk'umuntu arushe none gashama none mbibura noreka kuri ndarushe no kubona imyaka maze ntazi ngo n'umwana wanje aracariho sinzi ngo ameze sinzi ngo yarapfuye sinzi na kimwe ndarushe
ibibazo naciyemwo kuva aho umugabo anyirukaniye sinzi urabibona ninda mu nda nyine ninda mu nda urabibona naragize ibibazo ntacyo mbiriza urazi icyatumye ndagutuma mbiriza nkeneye ujye kuraba umwana wawe shamane uko n'ukuri umwana wanjye aracyariho aracyariho subira wanje ni nkumi none ndakubaza ngo munyereka hehe ntiyigeze ahinduka akayobe arumva ni inkumi nyene je nama namurazi kandi aheruka cyane no gukiza urumva wetekanye sivyo abana banje ryari bambwiye yuko papa wiwe yagiye kuramba hanze none uri kuvuga ko noja kumuraba muhira turajana oya turajana basha turaja umviriza usabye ikigongo oya umviriza wanje uramuzi yocanye ubuhoho umviriza sihari kandi rero umviriza we ntugire ubwoba imana nsenga je ndazi kwiza kubikora kandi turi kumwe ndagusabye ikigongo turajana utemviriza nyereka umwana wawe utegerezwa gusubira mu rugo rega rujya mu rugo rw'iwawe rujya rugo rw'iwawe mama banza wiyumvire jewe umugabo wanje akaca mbona ninda munda uribaza wibuka ingene yanyirukanye wibuka abantu yisha jewe noba ndiki imbere yiwe oya uririba rega nanje ndazi ubwenge sivyo ndi umuntu akuze nyizera nagutumye ko kubera ko numvise ko yagiye hanze kandi nubwo yoba ari ngaha none ndazi imana kumwe nawe ku buryo twogenda umwana wanjye subira nkamubona je nama namwiboneye umwana wawe ntiyahindutse basha uraza kuneza gavumana wawe marire bicumuro byose marire jewe wewe tekana ni jewe ndabikubwiye mama mera kuri wabukoze wabunkoreye icyiza nanje byonezera usubiye mu rugo rwawe ibyo byose ndavyibaza nta n'ibyo ntegekanye no mu buzima imana ni nziza gusubira mu rugo imana ni nziza kandi urya mwana ni wiwawe sibyo urya mwana iki cyago nacyo nagize nkaba natwaye inda uribaza ko umugabo wanjye azoshobora kubisiporta urabyibaza rega sihari we gusa tugenda urabona ko none erega ibisigaye bizokurikira mu nyuma muga tugende gusuma nzura umwana wawe none ushaka kuvuga kubona umwana wawe none nimba wumva ushaka kuraba umwana wawe ngo tugende kandi turi sibyo tugende marira kumura nta kinanira imana nta kinanira imana ndagusabye kumura kundemeshe utegerezwa gusubira mu rugo rwawe rega bijya mu rugo rwawe kandi rero icyangiyoheye nta mugore yari bwagwinjire uko n'ukuntu basha afise andi mafuti yose muga nta mugore yari bwagwinjire mu rugo kandi nizera imana nkoresha nkore n'ukuri ahasha nari no gupfa ubona ko gana ndacohera aba ukungene nabaye yego shanga nibo rega n'ukuri ntacyo ibyabaye byarabaye namaba tegerezwa inkuru ndende nkore sana Ahora cyari sashya amen sawa murakomeye yego ahoro murakoze yego ariko nayo kajeje bwumva mama ndagiye mama meme karibu cyane rero ndagiyewe no karibu cyane nanje ndaryohewe yego karibu cyane ndabunzaniye umbwiye Yesu ashimwe hoho basha nakuri naryohewe cyane yego karibu cyane Karibu rero. Yego kweli ndaryohewe naheruka kera cyane Karibu ngare. Genza n'agatebe. Ne turatuganira. Imana ni nziza kuri Mama meme. Subi sawa. Warabaye nkumi Hewe.
reka hari hakigera kubonana ndabishimira Imana n'ukuri reka naguheruka kera wari warabona umaze iminsi utaza mu papa si hari papa ari mu Bushinwa numva ndahari jenyene narabyumvise umukozi w'umukobwa yaragiye yarafatiye ubu rero ni wowe usigaye ukora ndaha n'ukuri n'amanyanga amanyanga rero mba tukubaha none manyanga aracari ngaha ara amaze imyaka myinshi ujya nazova yaramufashe ntiyatari kwe ndaryohewe kukubona bwa nani ndakize mumeze neza yego n'ukuri ewe agakiza nyene ahubwo mbarira ubu byose narahevye byose warahera narahevye ukuri gusa ikibazo usigaranye mba mukomeze kumusenga ndafise ibibazo nyine byo mu mutima ntabwo utabonye umuvyeyi hari umuvyeyi utigeze ubona by'ukuri nyene umubabaye nyene utabonye umuvyeyi yego ndabizi n'ukuri nagenda umuvyeyi buri muvyeyi gusa icyanyoheye nuko gusa ucikiza yego burya kubona bijya bintu mwarimo bitabantanye Imana ihabwa icuba Yesu ni muzima benshi barahapfira benshi baragira ingorane ntawe mugenzi yasatse gift yitwa gift ntiyasatse Merveille yahora akunda kugaragaza akatabyina yewe yaratinye kubikubwira yarasatse kubera rero impamvu ibikomeresha ariko Yesu vraiment yaramvuye Yesu yarakuvuye narahariye mama naramuhariye vraiment nukuri ndaryohewe cyane none mamema mugenzi wawe nitwake uyu ni umugenzi wanjye nyene musengana yamurekeje yambo kubamenya nitwasubira baga hanyuma sha ntidutebye n'ukuri mufungure ikangire mugende mufungiye mu mama urumva twaje dufunguye tumeze neza je nibaje kuri nta kibazo kandi urakoze urabizi ko ndoza kubaramutsa bisi sinari ko dusengera hamwe yego sawa cyane imana baheza ndagiye n'ukuri ko mbona mutangiye ko ngenda monda ukuri ndagenda cyohewe yana banje abadombira ko kaje kutamuye sawa shana tage sikate ndisi myinshi pe yego tugabanyikanye rero yego reka ntaje ndabandanye kuri cyo yego hanyuma ukomeze gusenga mwana bisibaye ndoba bizogenda neza yego sawa Reka bizagenda neza. urazi rero burya nahonje ese umubabaro kubw'inkuru numvise ya musaza wanje gift ijambo rimwe sindabyumva narababaye kumva musaza wanje mama yaramunsigiye ababyeyi baramunsigiye kugira ngo ndamurere kugira ngo ndabe ubuzima bwiwe ndabikurikirane byose ubwo ngaca numva inkuru ibabaje nk'iyo ngo yarasaze kandi nagiye kondera ubuzima kugira ngo abeho neza ndababaye mu mutima wanje afite twese turababaye mugabo byarashitse je kandi igihe gishika no kumasima y'ivyo bintu wode b'ivyo bintu je niho narindi twari kumwe mugabo si ibintu byo kuvuganira abantu bari mu none byagenze kuri wari umugenzi wiwe ariko utamubaye hafi nemeye guheba byose ndagenda mu mahanga kugira ngo ndondere ubuzima kugira ngo abeho neza yiga amashuri ayaheze meza hanyuma abandanye ubundi buzima kuko utamubaye hafi nk'abagenzi biwe ababyeyi baramusigiye kugira ngo nzomukurikirane none raba ngo yarasaze my brother yarasaze birababaje ndababaye nubwo nagiye kondera ubuzima nta munezero ngarukanye sanze umubabaro ndababaye afite twese turababaye kandi mugabo sinshobora kuguha inyishu itomoye muri uwo mwanya ni birebire cyane rwose twese aba nk'abagenzi biwe kandi n'ibyo bintu benshi twese twari abagenzi biwe waramudusigaranye n'ibyo ariko kandi twaramubaye hafi uko bishoboka mugabo natwe twamuhaye icyo dufise ariko kandi nibaza ko kwihangana bitongo yarambabaje n'ubu sindabyemera sindabyumva ntamubonye none byemera ndibaza ko bizocamo ariko gusa ariko ikintu kimwe Imana senga
bizocamo gusa hama nibaza ko ndikugishika urarushe nibaza ko nta mpamvu yo kuja mu hoteli bidafise umugenzi wanje aribana papa wiwe oya ntakibazo kandi ndikondera hoteli ndashaka kondera hoteli narakamera ndifise oya singomba kurara mu hoteli shaka n'abantu bangora singomba kurara mu hoteli kandi ngomba ko tuca tugenda aho hantu akunda kuba ari gift yego umugenzi wanje papa wiwe ari mu Bushinwa nta kibazo ushobora gutera nta ngorane n'imwe kuko ari mu Bushinwa haba wenyine wirisanzura n'ahantu hameze neza kandi kugira ngo tuce turaba hari ahantu gift akunda kuba ari nyene ariko arasarira ujya ku dada wawe ca tugenda tujanye n'uwo mukobwa kugira ngo numvise urasenga no gusenga tuce tuja kumuraba singira ngo tumutore wiyongera arakwemera kuri mushiki we reka tugende turabe karibu muraho neza turaho meze neza n'umushitsi umusinzananye n'umushitsi unamusinzananye n'umushitsi sawa nawe wamenye ndabizi yewe nakomeze nakumenyereka mutaba ibigo byo hanze warancorera karibu cyane karibu kwe ego murakoze mugenzi wambwira gusa rero mje ndababwira sishobora kwicara ibyo ukunda ntamubonye sishobora kwicara ntaje twese kurabaza ariko ndamubonye sawa manyanga ki akiyajana mu cyumba cy'abashitsi katugende hamwe kuza kuba asarira tumubona nk'usanga ari kurondera ibyaha tugende turamubona sinokwicara ntamubonye tugende muhangere ndamurana yego dushobora kumwegera uko arakara nararushe kubera we arakara abapolisi ko banyigira n'ibindi arakara yo n'ubona uburangano nuko yabaye ave mu bihugu byo hanze kandi mu bihugu byo mu nzu kwera ingano n'ipo wese nuko yabaye mutamubaye hafi bicara my god kubera iki amashashi niyo twiyambara alo meshaki gerageza dusange hajya ngene gift akunda ego birihuta fata imoto mufashe tumusengere uwo muntu arakaze genda mutinya fata imoto ntabwo nibahamagara abasenzi mumuhamagare ne pasiteri adufasha gusenga icara ngaha turondere umupasiteri agusengere icara mwana we niko yabaye mwihangane aranyura mu gikuva kera hano twari bwamera uko kubera iki my god sinabyumva kubera iki Keriponji ushiki wiwe yaje agomba kutusengera karyasha yanjye karyasha reka dusenge imana nta kinanira imana igira ikora igitangaza kidasanzwe ku bugingo bwiwe reka tugira uyu mwana ariko aranurira imana igira ikora igitangaza ndagushima urukundo rwawe ndagushima kuri uyu mwene data mana ndashima ko wamupfiriye kandi wamubangariye uyu mwanya mwiza n'umwanya yuko asubira kwakira ubuzima bwo kwidegemvya ndaturiye ibintu byose biri muri bo ndaturiye ibintu byose biri muri bo ndaturiye ibyari bimubushe byose reka yakira ukwidegemvya ono doje zikristo ndamubohoje mu izina rya yesu ndamubohoje mu izina rya yesu yakira ukwidegemvya yakira ukwidegemvya yakira ukwidegemvya yakira ukwidegemvya yakira ukwidegemvya mu izina rya yesu mu izina rya yesu mwitsina rya Yesu mwitsina rya Yesu mumurekura aridegeye mumurekure ni muzima haleluya
Haleluya. Haleluya. Kiri maja. Haleluya. Ni wewe. Haleluya. Gift umeze neza gift. Haleluya. Gift. Najua ngoma ndaruhuka. Yamenye. Haleluya. Umeze neza. Ni jewe. Haleluya. Wari warasaze. Wari warasaze gift. Haleluya. Mutaje fata akadushe muhira yote. Tware muhira tumwambika n'impuzu nziza. Imana irakoze gutangaza. Imana twizeye n'Imana y'ukuri. urabona iki fere baramwishe urabyumva kandi abamwishe bari dusanzwe dukorana ariko we ntavyo yarazi ni ukuvuga urazi ko amafaranga n'amafaranga ni ukuvuga kumuha amafaranga nanje nakoresheje amafaranga kugira amenye ko icyatumye bamwica si ukweli kuvuga ubu nyene mu kanya n'abatelefoni bagira bazi ikintu muca mukora mugende munzanire mu minota 5 ndabaye iminota 5 ndakwizeye ndazi gukora neza mu minota 5 uzoboneka bashitse ngaho uravyumva nyene mu kanya ndazi nta minota isigaye badashitse mumeze neza rero bamubonye aba nibo bagutwara murahazi murahigo mu minota 5 ndabaha iminota 5 mukamuzoba mutarashikana cyangwa ngo wegere nta kibazo bose kazi turakamenyereye kandi ari umuntu gusa sawa munyaruki ko kazi dukora iminota 5 gusa angora ni muzo
jana hari epfo amawe nawe We, vuga sorry. Yeah. Vuga. Kumurasa ngaho wewe. Umvise ubunye. Telefone mbwire. Ravyo. Mesi tarashika ngaha. Ntangura gukura kwino email. Tangire email. Ravyo. Nyarutse. Ravyo. Izuru ndarikata je nabwo. Nyarutse. Setande. Nyarutsa! 0009. Nyarutsa rawe. 125. Ah. Umva Steve. Ivyo wakoze urabizi vyose. Uragasoka. Umviriza. Ndaguhaye iminota 5. Uri kuranyumva? Ingenda kwereka uwo ndiwe. Aha, mvuga ya uwo ndiwe. Mafi. Mwabonye wari we? Unyere mu 3 nakubonye ngaha. Usanga namugandaguye. Mafi. Wabaye iki? Honye nasi. Banzireke nawe umukobwa wawe. Mafi. Banzireke nawe umukobwa wawe. Wa uri gukora iki? Akagira gwara kushoboye. Mafia, telefoni igipolisi! Amagarira igipolisi! Ha! Kujo mugabo! Amagarira igipolisi! Wawe! Papa! Ndakura wawe! Papa! 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 Papa!
ihangane mwana ihangane ihangane nta na kimwe tuzokuba hafi bameneka barya nta kibazo umviriza mwana hariho ikintu ushaka kumubwira burya hariho ikintu papa wawe yaguhishije hariho ikintu papa wawe yaguhishije imyaka myinshi nicyo nje kukubwira burya nubwira neza mama wawe aracariho rero uno munsi mama wawe turi kuyinga uvuze gutya mama wawe turi kumva basi no marero ndakubwira tekana ndakubarira byose tekana ndakubwira mama we n'uyu ujye ni mama wawe uwo ni we nta uyu ni mama wawe mbiriza mama we ntiyigeze avuga mama we ntiyigeze avuga ibyo papa yawe yarakubeshe mbiriza papa wawe yarakubeshe papa wawe yari umuntu w'amanyanga ushaka kumenya ukuri ushaka kuguma mu binyoma ushaka kuguma mu binyoma nshaka ndakubwira ukuri banza uhore bazi uwo ni uri mama mama meme uwo ni we yataye papa hageze kumenya ko papa yagira ngo njye kureba nibishaka gukura mama meme ndakubaha mugabo uyu mugore nasohoka si mama sitamusaza umviriza yaragiye muri oma na marayina barabeshe papa yarakubeshe papa yigeze nta na kimwe yigeze yima mu buzima ntiyigeze ariko yarari ntaye none n'abaraje yagorose ngo aje mu rugo kwa mutama n'uzopfa habaye umviriza mwana wanje ndagusabye unyumve Nobody ntabwo nagutaye. Wagize. Wasigaranye n'umubyeyi. Nobody don't nagutaye. Kure. Nobody don't nagutaye. None wana. Nyumviriza ndakubwira uko byagenze. Uramuzi. Era. Era neza yo kunye. Koko. Umenga murasa subira. Bona good. Era. Naho. Nisama tabe makarajyoshe. Kama kararyoshe. Reka dusubize mwaka basi. Okay. Aha ni sawa. Okay. Urumva ndiko ndarabira commerce yacu mbona umenga ni ibintu nyene byoroshye cyane rwose urabona kanyitambitse imbere yuko ndaguhereza komando kakanjani we bimu boss nani twavugana kandi kabwira kajyanye halo mukanya ntacahindutse era wanga kakwejoshe sawa gusa wenda kwemera
Ego. Mutubwire unaki korose. Nakubwire n'ikibazo amahera. Sinzi wabangutse. Ahubwo bazikora. Wenda kwemera cyane kuko. Urazi rero. Ndabona ibintu ko biragenda neza. Mugare. Naho ndabikora. Umutima sintuhuje kabisa. Aya hanga kiwe. Gusa kire ikibazo gusa. Madame hari igihe usanga aranyikeka kubera cyacumba nakubwira tuzoza turadepoza nawo twakoreye. Nabwiye ntazigera cumura n'umusanari. Rero byari arikubwira ngo agikorope. Yabwira ati hajya hariyo business ziwanje nije nzoza ndakikoropera n'umukozi ntazi na kimwe. Aya hanga kiwe. Nta mugabo si wagaba mu rugo kamere. Naho we none wogenda ariko amasubi wakabara umwicanyi bigeze hi nasa Madame Kratitsi ngano hagara hejuru yawe. Hariya mu nzu kwanza. ariko kumbe ukari kumeze n'abavumbu imana yanjye senga irabashyize ku mugaragaro Ibyo byose ndabikora kugira ngo utasubire ureke kunyinjira muri business ziwawe. urakomerewe abagore babameze ewe umaze kwinjira muri kijya cyumba nakuze ibiziga by'abantu Hari umunsi utajya wambara ni wambara neza. abagore bose ariko kabaho abagore bahatse nuko Esprit. wakabara umwicanyi Wende witaye wowe. Wende reka ngende ndacugurure reka ngende abagore bobo. Kwa anyugurura icyumba. Cyo cyumba. Aho kacugurura. Ambira mu rugo. Nije namuzanye siwe yanzanye. Madam. Iki chumba aho kukingira je mu ndakwirukana umvireho nzoza ndakuzanira rasi y'uzoba waje. Iki chumba bishobora kukingira na gatoya. Abagore bo mwiganza. Ushobora kukingira na gatoya. Ushobora kukingira aho kukingira uhitamo gutaha. Ubu ngende nkivuga kugomba kubaza mu rugo wanyu tutahi wanyu kandi nyamutse utahi wanyu kandi ikintu nakimwe ushobora gusohora utwara impuzu uza kuba wambaye zonyene kandi nyamutse ubirize ndakubwira ndakwirukaye mu ntara ya Gitega nta kintu na kimwe wemereye gusohokana atari ino shakoshi yenda noheli umwana n'uwo twabyaranye uzogaruka kumuraba ariko ndakurondeye kameme nta n'uwo uzoza kuraba ndekera umwana sohoka hanze ndakwirukanye uca uhungira nyamugeni mu gihugu nyamugeni buraya nyamugenda muri Omani sindagukeneye mu rugo rwanjye no ngaha Gitega sindagukeneyeyo umwana w'iwanjye nawe nzomutunga kandi nzomubesha ariko ubwo buhagara umugabo na jewe abagore b'ingare ntago ndacugurura aho ko nzosura gukora mw'iyi quartier ya Gitega cyangwa muri no kino gisagara cya Gitega nzokugonga kandi nzokwica ndakugere nk'abandi yamaze kuryambika mwa kijya cyumba ariko nzokwica umveho sinze nongere no kukubona umwana nawe nzomucunga siho twaronderanye Baba, nabize shanda filelele nakubwira amabyo yagiye siko. Mama supi yagiye kurira indege yavuze ko azozana imikate myinshi ndaza kuguhereza amaruze kugura bomu siko.
mama azoza ndaza kugurira bumu siko ndaguhamahera uca ugenda mama azoya yagiye kurira indege azogaruka siko ndaguhamahera uca ugenda kugura bumu uze guca uraba na televiziyo uraba ya ndirimbo nshasha urazi yayindi ukunda uze guca uburayira urindire mama reka ndaguhamahera kugura bumu siko tugenda ugure bumu mama azoza siko yagiye kuzana umukate genda rero asha aho gakobwa nzoza ndagahereza amahera ndazi mama wiwe ntazoke mwana kiyo nikagende kigurire bumu gace karaba televiziyo nakubabariye imbere y'iki z'amankoreye byose narabababariye wowe wari umuntu asenga wagaragara ko umuntu asenga yubaha Imana ariko sinari nzi ko umeze sinari nzi ko murabicaranye bigeze ki Imana ikubabariye kandi nanjye ubwanjye ndakubabariye ikinezere kusubiye kubona umwana wanjye Sophie umushinga nawe wanjye Imana imwakire bwami bwawe Imana ishimwe ego ko wiyumviriye ugasaba imbabazi Imana irakubabarira ego erega Yesu ntanezerwa no kumunyabyaha ariko anezerwa nuko yihaye Imana irakubabarira humura Imana irakubabarira humura Imana irakubabarira Imana ishimwe kweri reka dusenge Imana reka dushime Nahisemwo kumukurikira naretse ibiri inyuma Nahisemwo kumukurikira Haleluya Imana ishimwe Haleluya
Thank you.